Komeda BT, Daily Musa Photography, Musa Pictures, ushaka umpamagare Musa Photography kabisa nta ngorane inyuma ya kamera. Imbere ya kamera turi kumwe n'umusore kabisa nanje uri umusore ntawe nzi. No bambeshe kabisa. Ni n'ubwa mbere ndanamubonye. Bambwiye yuko uyu musore afise impano kabisa zitandukanye, ariko impano afise nanje nayo ndamenye, ariko rero uyu mujamari uko ndiko ndamubona ashobora kuba afise impano nyinshi. Mutamanza uramusaba abantu kwanza. Urameze neza gamutanga? Ndameze neza. Meze ni impore. Nukuri n'amahoro cyane. Kumengo nushwashwanutse mutama wariye saa zitakweri wewe. Sha nukuri nariye. Urumva nyine ko wakwijije neza. Ego. Bamutsa abantu abakunzi ba Light TV 257. Okay, abakunzi ba Light TV 257 ndabaramukije cyane ndabakunze. Muri bwa bumwe. Ego. Ndakubona kabisa umusore uratagase umeze neza mutama wambaye neza. Nacho bibaye. Oya je ndabona umeze neza kabisa. Ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana no gushimira Imana. Ego. Mutama. None wewe witwa gute? So jewe amazina yawe yose bakwita gute? Okay. Amazina yanje banyitwa Ndayisaba D'accord. Niyo mazina nahawe n'abavyeyi banje. Kandi sinotampindura. Yagiye guhindura izina n'ibindi. Tamane wo hindura izina witwaje. Utagiye isi. Oya hari abantu usanga bivanye n'ibihe baba bagezemwo araho gushaka guma bahindagura amazina yabo so ariko James Comments ndamaze kuvyumva abantu bahindagura amazina kabisa. None gamutama aha hantu turi neza na neza exactement ahantu bahitagura. Okay. Je nanje uko bahandangiye uko nyene ndaza ndashaka ku rupangu ndadodora ariko nanje sindahazi neza. Okay, ahanyi ni ku Mutangano. Ego. Ndumva twagenze kabisa. Twagenze kandi cyane. Mutama tudaciye kure na kure rero jewe hari umuntu yakundangiye arambwira ati genda hana uhashitse ari umuntu uza kuhasanga ameze ukuntu umujama afise impano zitandukanye cyane umujama nakaze sana. None gamutama ufise impano yagute uko nanje babimbwiye uko nyene sinzi ufise impano yagutewe mu buzima usanzwe ukora iki? Ni kuvuga akazi je sanzwe nkora. Ni umukinyi wa sinema. Ego. Ntumva reka ari bya bintu twashaka. Kuko uri umukinyi wa sinema. Ni umukinyi wa sinema. Abantu bakaze sana. Muri sinema rero haba hanarenze. Ego. Mutama. Kongo nushwashwanitse sana gamutama wewe. Abarubengo ni hatari. Nanje nisanzwe kunyene nisanzwe kunyene. Aho nisanzwe kazi. Ndakunda abantu baguma bayana bitwengera. Bari happy sana. Ibintu nk'ibyo kweri ndabikunda. Nanje gamutama umukinyi wa sinema we rero. Ego. Uri umukinyi wa sinema guhera ryari? Okay, ni kuvuga ndi umukinyi wa sinema guhera 2021. Twatugeze 2024. Imyaka 3 yose uri muri kariyeri yawe yo gukina sinema warayitanguye. Ego. Tamandi bazimaze kugera ku bintu bitari bike. Urakaze muri sinema kwe. Okay, ni kuvuga nta muntu akara. Mu bintu byo kugira ibintu vy'Imana uguma wiga ntugera uhagarika. Ego. Tama. None atari banga nk'isinema umaze kugaragaramwo ni nk'izihe muri sinema uragenda ukagitinga imbere ya kamera canke we nawe urafise n'impano yo kwandika ukavuga ati jewe ndafise sinema nanditse nongera ndanayikinamwo bimeze gute? Kuko hari abantu benshi usanga afise impano yo kwandika abandi ugasanga afise impano yo gukina mugabo akina ivy'abandi banditse. None we mw'ivyo ufise impano ari usanga ufise nk'impano yo gukina ugasanga kwandika si wewe bimeze gute? Wewe urashobora kuduha umuco? Okay, icyambere murakoze cyane. Umbajije amasinema nawe amaze kugaragara. Umaze kugaragaramo. Isinema amaze kugaragaramo sinoziharura naje ubwanje harizo ntanazi. Ego. No kuvuga reka fatire ku sinema ya mbere. Hariyo sinema natanguye kugaragariramwo cyane. Ituma menyekana. Ego. Menywa n'abantu batandukanye. Ni sinema y'amarira y'urukundo. Niyo sinema naba narahereyemwo. Nkikorera muri team ya PTA TV. Ego y'amarira y'urukundo niyo sinema yatanguye kugaragaramwo. Nkurikiza n'izindi hariyo bita umuvyeyi mubi. Hakaba niyo nise injyane zifatiye ku bisigi. Ari sinema yawe wiyandikiye ubwawe. Ego
Mutama iyo sinema wayanditse ufatiye kuki? Ni ukuvuga ivyari vyakubaye ko n'umujama wawe wabibonye ko byagenze ngo yari true story ga Mutama iyo sinema. Ni ukuvuga ni story y'ubuzima tubayemwo ingene ibintu bigenda birahinduka dufatiye ku bantu bavyara ahatandukanye bavyara ku bagore batandukanye ukuntu ushobora guca pembe n'ukaja ugacupfa ugaca usanga ba bantu wavyarira hanze basigaye mu ngorane. none iyo sinema yari iwawe? Yego. Ni wari wayanditse? Wongera uyikinamo? Bakunzi ba Light TV Mujamara narenze arandika akongera agakina Mutama uranakaze. Je rero impano nisanze ndazisari nyinshi cyane. Ufise nizi? Yego. Si ukina sinema gusa ndafise n'impano yo kuririmba indirimbo gospel. Ndafise n'impano yo kudansa no gutanga. Yego. Byose iyo ni impano Imana nasanze yarakwigabiri. Yego. Mu gihe jewe impano ufise ari imwe yonyene n'ingorane. None ga Mutama amasinema yo mu Burundi muri rusange yabona gute wewe? Ubona isinema yo mu Burundi uburyo mushiramo buragaruka murinjiza canke bimeze gute ga Mutama? Mu bisanzwe hari abantu bakina sinema mu bisanzwe rero sinkina sinema kugira ngo nimparanire inyungu uko hari igihe wirukanga mu nyungu ugasanga ntazurose. Mu bisanzwe igikorwa ca sinema tugikora kugira ngo twigishe abantu muriko mutanga message, dutanga message kugira ngo mwigishe benshi ko na Yesu yaravuze ngo genda muhindura amahanga yose abigishwa. Ego mwongere mu babati kumva ko ndabizi naje. Ego rero no kuvuga yuko sinema hari umuntu ayiraba akayikunda akavuga ati vraiment uyu muntu arakwiye kugira gute gushigikirwa kabisa. Nawe nimba ubona hari umaze gukurikirana iyo wanje kaba yaragufashije muzutinye ku support. Oya jewe support n'ukuyana ni kuyibaha kubera jewe sinema zawe nukugenda kwanza ntangurenze nazikurikirana kuko je nanje duhuye no munsi bakundangiye uko nyene ni sinema zawe zica hega. Nukuvuga sinema zanje aho zica ni ku rubuga Light nukuvuga ni Light TV 257 niyo sinema zanyu zigaragara niyo muzi posting. Yego. Uhera uno munsi ngiye kugira subscribe kabisa. Yego. Zoze ndabona ama notification y'sinema yose mucishije ko zinazira. Ni kuri muzo wa mukozi. Mutama. Yego. Akaze. Birasanzwe. Ibintu birarenze cyane. Bakunzi ba Light TV 257 umujama ebana mugende mu supporting mugende mugire subscribe, comment na share mubandanye mumuteza imbere kabisa kuko nimwe muri aba boss biwe mutahari byose abikora kubera namwe muhari kandi abikorera mwebwe kugira bari mwe mu biraro kabisa mubandanye mumushigikira. Umujama arashoboye kandi cyane gose kabisa. None dako umeze neza ariko ndabona uri muri mood Mutama. Abakinyi ba sinema rega nuko nyene niko mwamwibe muguma muri abantu muguma muri aba happy sana niko twisanze nyene niko Ego. Ibintu ndabona gisawa. Inavyo tubishimira Imana. None ga Mutama wewe muri sinema turabiye nko ngaha mu Burundi nk'umukinyi nka wewe reka basi duhere kuri wewe uravye urugero uriko nk'uwundi mukinyi wo ngaha mu Burundi kuko mu Burundi hari abandi bantu bakina sinema na benshi kandi babikora neza nk'abakinyi nka babiri wo tubwira uvuga ati nk'abakinyi ngaragaye nko muri sinema yabo canke mugakorabora uvuga ati je kabisa nanje hari ikindi kintu nokunguka canke nanje nokunguka abandi bantu bakamenya canke ukumva nyene kuguwe neza kubera iki ugaragaye mu sinema yabo bantu bari nk'abandi ga Mutama barahari cyane bahari ubatubwira. Bariho nukuvuga uvuze babiri ngira baranarenga ndeka ndakubwira barenga kubera ndabakunda ari benshi. Tubwire nukuvuga nk'uwa mbere mbona uwa mbere abikora neza cyane Amede ararenze muto Amede ariko arabikora neza cyane. Amujama nanje namanda amasinema yiwe aranakaze. Nukuvuga Amede no bita Kadora Ver na Rivera Muhimba na Nduwa Abel na Fanny Laville. Abo bajama bararenze Mutama.
bararenze abo nibo bantu mbona muri mu Burundi bariko barabikora neza. Uwundi muntu ariko aragerageza ni Sami. Sami nawene ariko arabikora neza cane kabisa. Ego abantu bitwa ba Alvera ba Sami muye mumwumvuye umuja wa mushire muri sinema yanyu ba Bere Nduwayo ba Fanira Vine muze mu mutori wo mujama afise imana irenze agaragare muri sinema zanyu nawene anazamuke kabisa bavuga ati fasha nayo warafashije ewana ni gusupportinga ni ibintu bikomeze kugenda neza none gamta nko hanze y'igihugu nk'umukinyi wa sinema yakwenspiye kugira uje nko muri sinema nk'uyu ni Kanumba. Yego. Wo muri Tanzania. Yego, Kanumba. Umusaza Kanumba mutanga. Kanumba niwe muntu. Wakunda. Nakunda kuva nkiri umwana mutoyi. Ubumuraba. Naguma nkurikirana sinema ziwe, yarakinye sinema. Ndumva yuko ndanayikurikiranye je ubwanje nza numva mengo nije ndiko ndayikina. Yego. Mutamakumbe we wakunda amasinema kubera kera mpungu. Yego. Kanumba kabisa. Niwe muntu wakunda. Yego. Yari vyo biranarenze. None gamta. Yego. Nko guhera kuno mwanya. Hari amasinema ariko araca ku rubuga rwanyu canke bimeze gute? Kugira utumirira abantu bagende kugira ama subscribe kugira bakomeze bakurikirana ibikorwa vyanyu. Na cyane nk'ubuwe urabona ni no muci abantu benshi barakunda kuba atakazi bafise baterani aho kuntu ushobora gusanga uri ku telefone ugasanga bavuze ibintu uraba mugabo kwizo sinema zanyu muzifise urashobora gutumirira abantu ugasanga umuntu aragiye kuri YouTube bakagusupportinga karaba sinema gakuramwe inyigisho gakuramwe message urashobora hari sinema ziriko ziraca kunani yanyu kuri TV yanyu kugira utumirire abantu ego hariho filme iriko iracako nise ibanga ry'urukundo ego ni seri canke ni filme ihera nukuvuga ni seri nukuvuga imaze gukora amaparti ashika kuri abiri parti ya mbere n'iya kabiri ziri hanze izo zarasohotse ziri ku rubuga nkabashimira cyane abantu bariko barakurikirana irya sinema ayo sinema abantu bariko barayikurikirana vy'ukuri ndabashimiye cyane ku kigoro bagira kugira ngo bashishikare kwiga babone message iri mu iyo sinema abantu mirira n'utarayikurikirana agende kugira subscribe kwanza ego bakunzi ba Light TV ntagira umuntu agende kuraba sinema atagize sabone kwanza kuko hari abantu bagenda ugasanga agiye kugurura vyonyene atagize sabone kugira azarabona n'ibindi bikurikira rero vyiza bubanza kugira subscribe ariyo sabone kwa bise telefone ziri mu gifaransa ni sabone kugira ibintu bikomeze kugenda neza none ubwo parti bubiri buri hanze hari ubundi buri nko mu gikoni canke bimeze gute hari izindi ari ubundi parti we ushaka kuzoshira hanze canke bimeze gute gamta ego no kuvuga parti ego hari parti ya gatatu ndiko ndategura ishobora gusohoka nko mwino misi ego nko mu ndwi zibiri irashobora kuba yamaze kuja hanze ego ndumva ibintu kabisa n'amavuta ibintu ni sawa kabisa bakunzi ba Light TV 257 umuja wa mukomeze mu supporting sara umuja maranakazi nararenze sana mukomeze mu mufashe mugende mukurikirana ibintu vyiye ku rubuga rwa YouTube mukomeze dutezanye imbere kabisa Lorega mtama wewe mutuntu n'utundi kabisa tutabeshanye ukunda gufungura iki mu gatondo mtama tubarire kabisa utatubesha mu gatondo ni icayi kama ko ari abantu bakunda amazi kandi amazi akabasumba icayi bimeze gute kuri wewe umwera icayi jaka inyenda na mitende kabisa kandi karega wewe ubana ahantu hanakaze mta bakunzi ba Light TV vano twamusanze umujama oho nimwibaze ni bwana kabisa umujama aranarenze sana mutama uzindukira ku kai jenkwa kai kweli ni gamta none nakarete amagi yarazimvye amagi yarazimvye gamta amagi yarazimvye murashara mukate mukate umusore none gamta urazi ko nibagiye yazina yawe urabusubira ungire nitwaguye je nitwa Ndayisaba D'accord D'accord Mr D'accord tutahendanye urafise umukunzi wewe umufise umuvuge bakunzi ba Light TV
257 umujama kabesha umusheri wiwe ndazi iyi emission uzoyiraba uzana umujama yihende nubeshe umuvugitsina ahari nawe navuga ati kabisa n'umusheri wanje kabisa aranyemera aramvuga naho tutamuzi we warimenye. Okay, no kuvuga je ndafise umukunzi ego yitwa gute aje kibazo kigoye me oya mta akazinura akavuga ne waje kuwazamwe n'urusaku ngaca oya surusaku oya aho ushaka umuntu warabe oya no mugutwara gute kandi bise gwanje oya na mugutwara uvuze izina ntanamuzi n'ifoto oya tubwire mta kandi ukamuhisha aza guca abona ko ufise uyundi oya abantu akaguheba oya abantu narabakiri akaguheba kazi yako abantu narabahinyuye wadihinyuye gute abantu narabahinyuye mu kuramatoza kugira ngo muze gucinya umuntu ntawe mvuga kimwe gusa ndafise umukunzi nkunda kandi nuwa uba mtama muri cinema ndazi ibintu by'iwanyu birakaza wase kumuvuga kubera usanga hari abandi bantu pembeni usanga mukinana canke ukundi kuntu muri cinema murarenze amakuru turayamenya nawe twase kwirwa turavyinjira mutubwire arahari kandi azobira nimba muri cinema turenze ntibivuze yuko uje dukora ibidakoreka oya turabise kitugera muri twebwe cyane cyane ko muri n'abakozi b'Imana yego bisaba mpwemu hari usanga bisaba mpwemu yego sasa rero reka tubandanye n'ibijanye n'amasinema sasa komeza rutumirira abantu kugenda kuri TV yawe kuri channel yawe ya YouTube bagende kugira kwanza sabone kugira baze barakomeza babona ibikorwa bishasha biza baze barababa mbere mu kubibona. Okay, bakunzi ba Light TV 257 ndabatumirira cyane gukurikirana ibikorwa byanje kuri iyi page ya Light TV 257 ndabasaba ukanda subscribe canke se s'abone like na comment muzoba mukoze cyane Imana ibagirire neza kabisa umujama mugene mu supporting kuri TV yiwe mugire subscribe mu gifaransa ni sabone mugene mu supporting mugira ama commentaire kandi commentaire iziri positive n'iziri negative zose turazakira kuko n'iziri negative ziradukomeza kuko nta kintu bavuga ngo nta nyambi buragahonze muze murandika mutubwira ko mudukosora mutubarira ibintu bikomeze kugenda neza sawa inyuma ya kamera yari Musa photographe Musa pictures ndibaza tuzoba dusubira Mr. Dakor sawa